Furahia na uburudike na vipindi vya Bujumbura TV. Banywa Bujumbura TV ndabaramukije uyu munsi twaba turi muri conférence de presse isanzwe yateguwe n'ishirahamwe gitwa Rejad ni Réseau des enfants et des jeunes africains aux droits de l'homme akaba ari ishirahamwe isanzwe riharanira agateka kazina muntu nkuko musanzwe mubiza akaba ari amabi menshi asanzwe akorerwa abantu bamwe n'abandi akaba ari ishirahamwe gihaye ingingo yo kugwanya ivyo vyose aho muza kumva vyinshi kusanzwe ajejwe iryo shirahamwe. Murakoze intumbero y'iki kiganiro n'abamenyesha makuru cuno munsi murabizi hariho imisi 16 yahariwe kugwanya amabi afatiye ku gitsina y'amaba buri mwaka. None mwaka rero yarabaye ngahi wacu inyuma rero y'ibikorwa twagiye turakora muri sensibilisation cyangwa ibyo twagiye turavugana n'aba canke n'abariya muri plaidoyer twaravuze ati reka tugire ico dushikiriza abamenyesha makuru ni mu ntumbero rero yo kubatumako kugira ngo tubashikirize ibyavuye muri ivyo bikorwa twakoze. Tubereke ko ngaha mu Burundi naho ugwaruka rwagize ico rukora muri iyo misi 16 yahariwe kugwanya amabi afatiye ku gitsina. Tugerageje kubiraba nk'ugwaruka si ntiturabiranduranwa n'imizi nkuko tuvyifuza ariko turabona ko intambwe ikiriho dufise ico gukora nk'ugwaruka kandi nka mwebwe nk'abamenyesha makuru. Ni muri iyo ntumbero rero twabatumye kugira ngo tufashanye ibikorwa bimwe bimwe ejo nitwabatuma ko muri iki gikorwa muzomenye ko turiho kandi turiko turakora kugira ngo twebwe tuzoba dufatiye ku byo twabonye dusabwa gukora nk'ugwaruka. Ejo rero turashobora kubakenera nk'abamenyesha makuru ni muri intumbero twabahamagaye tubibabwira ejo nitwakenera gukora iki canke kiriya namwe tuje twifatanye namwe mu kugira ngo turandurane n'imizi ayo mabafatiye ku gitsina. Mwasanze hanini akorerwa bande? Amabi afatiye ku gitsina tutavyirengagije turazi ko kugera no munsi akorerwa abagore canke abakobwa. Nivyo turiko turabona ariko nubwo abagabo tutabasiga inyuma mugabo aragwiriye cyane ku gitsina gore niyo akorerwa cyane nibo akorerwa cyane. Ayo mabi hariho les violences sexuelles imibonano mpuzamitsina ku nguvu niko nogerageza kubivuga gufatwa ku nguvu ego tukabona kandi ko hariho ibi byo gutorana sinzi navyo ko no vyita mabi hamwe ariko tugerageje kuraba en general turabona ko ayo mabafatiye ku gitsina akorerwa igitsina gore. Ico turiko turakora nk'ugwaruka twakibabariye turiko turavugana hajya twebwe turakora cyane mu guhimiriza gushira mu ngiro amategeko abasanzwe ahari ahana cyane abakoze ayo mabi kuko tugerageje kuraba no munsi hari hamwenga barabigize ibintu bisanzwe ayo mabi akogwa ugacumenga kubera ndayakoze nduyu ntawo nkorako ariko itegeko rirahari rimuhana. Ico twebwe dukora itegeko ntawe rivangura ntawe rireka ntawe rihana uwakoze uwagirije icaha arahanwa uko abari kose. Twebwe turagerageza rero kuvyereka ababijeje ko bafise kubikora umwanya wari wo wose. Nta kintu gishasha tuzanye twobabwira yuko tuzokora kinyuranye na bijya ajya yandi mashirahamwe yakora ariko turaje nk'ugwaruka kwifatanya nabo gushira inguvu hamwe kugira ngo ayo mabi afatiye ku gitsina aranduranwe n'imizi. Furahia na uburudike na vipindi vya Bujumbura TV.